Ubwa mbere twama tubabwira yuko umuntu yavunitse ari wa aca yiga ukuntu acumbagira kandi ngo igiti ntigikora mu jisho kabiri. Barabonye ko bavuye ku Gwembe, aho turiko turabwira abene wacu bavuye aha hantu, barabonye ko bavuye ahantu hatari heza hataryoshe, ahantu hababuza kubonana n'imiryango yabo, ahantu hababuza ubwigenge, warafise akazi akaba yaragatakaje. Rero tukavuga tuti impanuro ni zazindi, nibagende birinde ico bagarukana ngaha, kandi bongere ahubwo birinde n'ishavu, ntibahite bipfuza kugirira nabi ababapfungishije cyangwa bababereye amasura babagiriza ko aribo bakoze ubwo bubisha babagiriza, ahubwo bamenye kuhita biga kuntu bo kwimenyekanisha mu rukundo, hanyuma nibi bikorwa biri hanze aho bashikiye mukamobora amatari w'intara yateye ajya ama koperative bayajemo, barabe ku mitumba yabo ibikorwa by'iterambere abari byo bajamo, kugira birinde ivyo tuma bibasamaza, birinde n'abagabo n'abagenzi babi cyane cyane, kuko tuzi neza ko hari abagenzi babi bahanura abantu ugasanga babashize mu bibateza akaga na kare. Bavuga abarundi barayamaze ngo agakuku karimisha mugwiri. Hanyuma tukanabatera kamo rero yuko muri iki gihe twimirije amatora ya 2020 abanyepolitike bazoba bejeje, baze birinde abo basubiza abo baha inyigisho mbi, na cyane cyane tubibutse yuko bobo abatiyandikishije ko batazonatora, ntibaze bavunika atana ico bokora, ahubwo bazobe abambere bazobona bagire bahungabanya umutekano cyangwa abakora ibinabiriya abaribo bazobashikiriza ubutungane. Abo bogirira nabi nabo ko birashoboka bakabasotora, cyane cyane abo bashitse abafise ivyo babagiriza bakamonta ibindi montaje y'ibindi babagiriza, nabo bazakubiye bihora baze cyangwe kwihanira, baze biture ubutungane bubatunganiriza.